reka mbwe kintu mu bintu byatumye ubuherezi butosekara. Icambere, ubuherezi butosekazwa no kudakura mu buryo bw'imwemu muri Kristo. Ni wahagarika gukura mu by'Imana, gutera intambwe yo kuja imbere, uzoba uri kurafebrisa, uzoba uri ko urateza ubuherezi bwawe intege nke. Paul avuga ngo sinibwira ko maze kugifata, amasengesho wakoze ayo yararenganye, kora yandi. Ivyo washitse ko ivyo vyaraheze, shika kubindi, guma muri ko murakura. Iyo umuntu ahagaritse gukura, ahagaritse gukomera. Iyo umuntu ahagaritse gukura, ateje virus ubuherezi bwiwiwe. Ico ncambe ca kabiri cabaye intambamye yatumye ubuherezi bugira intege nke, nukudatozwa indero mu kugororoka. Timoteyo wa 2:3-15-17 ijambo ry'Imana ivyanditswe byamumeswe n'Imana bigira ubushobozi bwo kugira iki, bwo guhana umuntu. Biriho kugira ngo bidutoze indero, kugira ngo umuntu w'Imana abe ubushitse. Mugakiza turagaragaza indero. Cyo muri ko murabona ubwana bwambara uyu munsi impuzu zigera mu mutwe, igani manke y'indero, ni manke ya discipline. Mwishengero kugira ngo ubuherezi bukomere hatiza kuguma hariho indero. Bishoboka mugire meme na departement ijejwe discipline ethique. Umwana w'Imana yakijijwe mwishengero rya Serge ntabwirizwa nakaro. Iyo tutavuga ubuherezi nuko nta mwanya afise mu vyo Imana avuga kubijana n'ubuherezi. Hari ikintu citwa ngo impuzu z'abaherezi zari ziri precis. Imana avuga umuherezi azokwambara iki niki. Impamvu sinyine kuko ubuherezi nuwejerejwe jewe, ni nyegu yanje. Uw'Imana yambara ko ariko kose, uw'Imana nakora ivyo arivyo byose, navuga uko ariko kose. Ibi rero bamwe barabinkundira, abandi bakabinyankira. Bamwe ngo mwangu nawe ukiri umujene, ngo mwangu witwara nk'umutamu. Je préfère kwitwara nk'umutamu, mwankora neza ibintu uko ijambo ry'Imana ribimbwira. Harabo duhura tukamaramara, mugahura muri vile yambaye impuzu ukavuga ati byitwe katambonye ntamuzi, ukagenda uraba hariya. Yesu we, muga mwishengero yambaye mukiza ntundengana. Mbabwira ikintu kimwe, ubuzima utariko uragaragaza harya uba, uri kura fakinga. Iyo ni corruption, ico ni giturire. Ico tubatoza nga nimba ngamubwiza kwambara mukikwiza, no muhiri wanyu mwambare mwikwijije. Se umwe ko muranyumva bifo ngo ibikorwa vyanyu niyo myambaro yanyu bizotuma nabandi bose bizera umwami mwizeye. Si umwe ko muranyumva. Matayo 5:5 hitunda turahasoma. Haleluya. Ingeso zanyu, ibikorwa vyanyu, very important. Rero uyu munsi kubera ku mark ya discipline hitugitoza abakijiji, hitugitoza abana b'Imana. Discipline no hava mu ijambo disciple. Iyo umuntu avuze ngo numwigishwa wa Yesu, nuwemeye discipline ya Yesu. Or Yesu uko ndamuzi n'umugabisha w'ingabo. Mani majambo n'umuntu yemera formation militaire. Mwanyumvise? Umukristo atari umusirikare mu bwami bw'Imana, uyo ni kibazo ku buherezi. Ica gatatu Timoteyo, reka duhere mu byakozwe mu 24:16. Byakozwe mu 24:16. Nico gituma na ntayo nkobereza kugira umutima utanyagiriza ikibi ku Mana. Suramo kandi na ntayo nkobereza kugira umutima utanyagiriza ikibi ku Mana canke ku bantu. Umutima ugira iki? Utanyagiriza ikibi ku Mana canke ku bantu. Umutima utagira iki?
utanyagiriza ikibi. Because of this, I always try to maintain a clear conscience before God and all people. Nta muntu ugerageza kugumana conscience repair. Kugumana conscience repair mu majambo, nta muntu ashobora guhaguruka avuga ati oya ujyana naramubonye ariko arabesha, ujyana naramubonye ariko aratukana, ujyana naramubonye. Hariho bambwiye n'umupastori mugabo kandi akaba n'umu businessman ngo iyo ari ku kazi abantu ntibazi ko akijijwe, aratukana kandi akijijwe. Hari umukozi w'Imana urazi, mbabwira ikintu kimwe, jewe n'umukozi aje muhira ifoko ndamwamira ivyamo mu buryo bwose, ndamufata nk'umwe mu ntama zanje, icambere ndamubwira ubutumwa bwiza nkamusengera, hama inyuma yaho nkamwereka urukundo. Ubushize ari uwagwaje papa wiwe, haravuga ati nagomba kwizompemba uburampamo igice, papa yagwaye kandi ngo ararembye ifoko amujana kwa muganga. Okay, ushaka ngahe ndeyamo. Hama komeri yasubiriye uyundi wawundi amaze kuza, ndamubwira nturazi rero ntinakurazi ko yari yagiye uza kumusubirira, rero yaje nagomba kame sati urarondera kadashaka kukarondera uri ngaha cyane nimba ushaka kucugenda navyo nzi mugabo nagomba ndaguhaye wakoreye ndamuha yose ukwezi kose cyamurandave ngo boss ngo mugabo ngo muri henze ngo hari muri mwamaye oya agerayo kuvuza papa wawe kuvyakwe ego naji yabayejeyo nari kwifuza ko bankorera iki. Wibaza ko umuntu atari ubutumwa bwiza namubwiye muri ico gikoko kasovuga ati no narahuye n'umuntu w'Imana ashaka kuba bari vyanje, ashaka kugira umutima ubu ako kantu karapfuye. Ubu dufise abamama bakijijwe, abakozi babo barabatazira amazina ni ba Runyonga. Runyonga raje kubera iki? Nibuye ari umupapa hariya ku Musagi wacu, uyo mpapa umukozi wese aje bagirana amasezerano y'akazi, akambwira tumvirize icu zomena nzokigukata, ati kandi nkihena nkagibuye mu muceri cyangwa mu biharage najyo nyene zori gukatira, kuko sinakuzanye kugira ngo unyuzuze amabuye mu nda unhekera amabuye, navyo nyene zo bigukatira. Abakozi bakibaza ngo reka rafina imisi yose hageze kuko nta mukozi iwiwe arenze ukwezi kumwe, imisi yose y'umukozi ageze guhembwa niwe abamufitiye amahera kuko atazanikaye itariki 5 ukwezi kwa kabiri nari amabuye 3 inoti y'igihumbi n'atanu ibuye rimwe na majana 5, kuko ivyo byokonona muri jewe vyotuma nkosoma menshi, vyotuma ndiha menshi. Umukozi agera guhembwa asanga ambwira tumve muyo nsiza kuguhemba urafite 5,000 kandi teza kubima, sinkunda abantu bangirira amadeni. Bose bacha bagenda. Haleluya. Mwavyumvise? Mwavyumvise? Somo kandi somo umurongo bawumve neza. 16 nico gitumana ntajyo nkobereza kugira umutima utanyagiriza ikibi ku Mana canke ku bantu. Umutima utanyagiriza ikibi, kuko nta muherezi ashobora kugaragaza ubuherezi buzima atari umuntu yitoje kwama igihe cyose ariko aragwanira kutagira ijwi rimwagiriza ikibi. Uteza kuba iryo jwi utarigira muri wewe, sivuze ngo rihari ngo urumva ngo urikondane, oya mugabo genda utunganye, ntacu genda utunganye ikintu cyose, mugabo ubeho utafise ijwi rikwagiza ikibi. Rero benshi mu bahereza uyu munsi bagendana apana ijwi rimwe, amajwi menshi bagize ni yashitse ahantu uri yaramwagiza avuga ati sinza kubura ndavuye ngaha. Musubara mu pastor yakaravuga ubutumwa cyinjira umukobwa basambanye, amubonye atangura ndabora hari ntiyaharaba, ukabona n'abantu bari bahagaze ngaha bataraba ahantu hose, abantu bari suspect. Ugasanga umuntu yabeshe ngo azomuriha amafaranga yo ntiyamurisha,
agaca ahagarara imbere, agaca mubona ari hari imbere aje kumfata nzaniye convocation canke imeze gute. Uravyumva? Tugwane ko tutagira ijwi twagiriza ikibi. Muco ndacita dealing with the inner issues. Ibibazo twatuntu tw'indani, tuvisi tw'indani. Ubuherezi biza kugwana natwo. Ngeze kushaka ngahe? Chaka ngahe? Ngiye kucakane. Icakane. Nuguhangana no gusambura ibicaniro vyo mu nzu ya so, kuko ivyo so yakoze canke ivyo awukomoka bakoze biragukurikirana mu bijanye n'ivy'ubuherezi urimo. Hari abantu uyu munsi amasheke bariko baragira suko vy'ukuri batari abantu bazima, mugabo nuko ivyo base wabo bakoze, ivyo aho bakomotse bakoze biracaba kurikana kandi bikabaratrapa aho bageze. Ugasanga umuntu nukuri yakunda Imana, mugabo ntibikunda ko yihanganira umukobwa cyangwa umugore kubera ko nase yarongoye abagore bangahe, imuhemu y'ubusambanyi, igicano cy'ubusambanyi kiracaganje mu muryango. Umuntu ugasanga arakorera Imana, mugabo ubukene umve buguma buri buravuza uruhwa inyuma yiwe, kandi kubona kagerageza kwitanga, gerageza vyose, mugabo arafise igicano cy'ubukene iyo yakomotse n'ukikamuratrapa. Kwizunguruka ko birafise aho biva. Haro kugwana n'ivyo wambwara ivyo kugwana n'ibicano vyo Imana ibwira Gideyoni ngo kugira uje gutabara abamidiyani genda manzu usanga ngo igicaniro cyo mu nzu ya so. Hallelujah. Tear down your father's gods. Hallelujah. Ubababarira ivyo bakoze, mugabo genda uhangane navyo. Kuko iyoza hose kandi asingo navuga ibyano gusa n'abantu bavuga ubutumwa. Nabwiye ko uwari wese na Joseph umugwiza atunga uri umuherezi hajya uri kurakorera. Haleluya. Abadandaza, abarimye, mwese murabaherezi harya. Aba professionnel, abantu baba fonctionnaire namwebwe murabaherezi. Rero uraba ko vy'ukuri ubuhereza ahantu uri butari kubura ba menace n'ibicano vyo mu nzu yo kwaso. Hari benshi baje ntibibuka gumanza gutunganya ivyo. Uyu munsi birabaratrapa. Ibiriko biraba ko birateye ubwo. Haleluya. Ugasanga ishavu. Mwana munsi ko hari abantu bashobora kubera ishavu badashobora gukontrola. Ivyo yubatse vyose ashobora kubipomora mu mwanya mutowe. Kubera iki? Sikwera ikindi. Ico gicanyo nico cubatswe mu nzu yasa. Ugasanga urugara rusambura ivyo yubatse ati jewe ibi vyose no bipomora kazo kuba kibindi kubeka ishavu. Haleluya. Muriko muranyumva? Ibi ni ibintu vyagiye binyiganyiza ubuherezi ku rugezo rwo hejuru. Iyo umuntu yatagwanye navyo ngo ahangane navyo yaje hose biramukurikirana. Usanga umuntu yagiye mugabo kabuze gaca kamusubiza inyuma, hari icyo atatunganije. Usanga ingwara umuntu yari bien porte, umuntu yarameze neza mugabo ko iwabo hari imyaka bageze ko hari indwara zitangura kwiriki kwinjira, nawe nyine ageze ahantu zigatangura kudodowa. Usanga umujene w'imyaka mike ngo afise diabete, umwana na se we yayigwaye akiri muto. Kubura uruvyaro nakaja mu rugo kandi kwa muganga nta kibazo na kimwe batora, mugabo kuronka umwana kubera iki? Ico gicaniro kiriyo akomoka. Muri abantu Imana agikoresha ndabakarurira nko kuri Abrahamu sirto twe dukomoka ko Imana mubwiye ngo va, Imana nje kumuhamagara mubwiye ngo va umuryango waso. Kuva mu muryango waso ni deliverance, nuguca ikintu cyose cyitwa connection, lien iguconnecta ni wanyu. Simuriko muranyumva? Simuriko muranyumva? Uteza gutse simvuze ngo ucubanga nusura ko mugabo ibisanzwe bibaganjije, ibisanzwe biri hejuru, ibisanzwe birongora ubuzima bwa ivyo ni biza kukurongora. Amen. Mezeze muri ribanza. Va mu muryango waso.
kugira ngo Imana imukoreshe yabanje kumukura mu muryango wase. Gideon ati genda usanga nguri cyane byo munzu kwaso. Haleluya. Tuza gusohoka mu miryango yacu. Udasohotse bizokura trapa kandi ivyo bizogira nabi ubuherezi bw'iwawe. Amen. Icagatanu ni abantu b'abaherezi bishize mu bintu singenza kubivuga compromising situations. Iyumvire nk'akaro nk'umuntu hariho bariko barambwira ejo bari abantu akagwika abantu bitongo barakijijwe hama abagabo n'abagore abahungu n'abakobwa akagwi gatoya avuga ati twebwe rero ifoko twisuzuma ko vy'ukuri twakijijwe tugende tumare iminsi ahantu dushiremwo ya mafilime y'ibiterasoni ya porno hanyuma tuyarabe twumvirize ko vy'ukuri twatsinze ico kigeragezo. Hari abantu benshi uyu munsi bitongo barakijijwe nk'abo barishize mu mutego. Umunsi wa mbere baragwana, umunsi wa kabiri aho nyene bakira aho nyene turazi n'ubundi Bibiliya avuga yuko umubiri utazopfukijijwe umwe yatoye uwundi atora uwundi aho nyene. Abahungu n'abakobwa barisha mu bibazo uyu munsi ngo yango n'ukuri ngo tuzosomana gusa mwango nta bindi ngo uzonkora ko gusa mugabo unambaye impunzu. Hari umwana yambwiye guki ngo urumva gusa ngo namwemereka nkora ko gusa ngo nambaye impunzu ntivyakwe. Umuhungu n'umukobwa bagiye muri retraite kimibiri yacu niki gutwara yibambye vyakweye to put yourself into compromising situations. Mu kwigereza ko hariho no kugenda n'abantu babi. Iyo uri kuragenda n'abantu babi uri kurigereza ko siko biriko muranyumva. Iyaranje uburyo bwose n'abahungu n'abakobwa muri fiance umviriza mariage ntiraba ni muhurira ahantu hari abantu. Hari abakobwa uyu munsi batakaje ubusugi bwabo kubera ko bishize mu kibazo baje kuramutsa abahungu barakundana bibana ngucuza ngo kandi nta numwe azaho muri yango dusengera imanza dusengera na vya bindi dusangangura ibicaniro vyakore ngo bamusangangura ibicaniro. Haleluya. Gutaha amajoro ayo n'imitego muri komunishamu. Niba ukere kurinda ubuherezi bwawe reka kwisha situation ashaka kwegera ikibazo. Reka mbwira abakozi b'Imana pastor ntivyoroshe gukorera Imana. Haleluya. Haleluya. Hari amasana ashobora kwandikira umugore w'abandi message nubwo yoba yanyandi ari wanyandikiye ntashobora kumwishura kubera ko Satani hano yoshobora kuhaca ngo akambwira ati usigaye wandika n'abandi bagabo aya masaha ati kumbura haro message ngira wafuse ufite kwishira mu kibazo be n'ubwo buryo. Siyo muri ko muranyumva mugabo ubuherezi tubiza kwirinda no kwama misose uri kuravugana n'umuntu iki nakindi babwiye umuntu ashaka kuza muri ko muratera inkuru wame wibaza mu mutwe wishiramwo biriva ngo umunyabwenge agenda n'amakenga hano ngo amakenga nagize inzu yiwane ni wishiremo ko uwo muntu ari karakwarujisa ntaba bararujisira ngaha ukaje ngaho ugahoromoka bariko barakuri coding aro byashikiye mu mizezi hanyuma iyo audio ya recording uwo muntu azi ngo ayirungikiye undi sanga ayirungikiye wa undi yari recording. Haleluya. No sinzi amakenga ni muyagira inzu yanyu reka kwizera oya reka kwizera umuntu uhaye amafaranga cyangwa guhaye amafaranga ni mu byandike nimwandikiranire kubera iki ejo arashaka kuza akavuga ngo uramufite amera kandi tari we mufite ndazi umukristo wanje uwo yaguranye amahera
niwe yagiye kumutaburiza amubwira ko ari we ayamufitiye. Yaramubereje bita ngo barandikiraniye ati ndamuhaye naka acarenversa amazina. Asaramubwira ngo sinya. Kumbu nawe yaramwizeye. Kumbe yanditse umba niwe ariko asaba amahera. Nkuno vuga nti Apostle Kevin ahaye amafaranga Pastor Audrey imiliyoni 2. Kandi Pastor Audrey amwemereka amafaranga azoca yamusubiza. Mwakora ko wa muntu nyene umva ziko umuntu nyene umva atokora skivyo mukorera ati sinya nga meje kwandika reka nagusomere Pastor Apostle ahaye ravyum. Kumbe yagize l'inverse yabi nyuranyije. Mu mahezi gihe acabona muzaniye convocation. Haje kopeje ati amafaranga bati jewe. Ati no wana miliyoni 2 yaguhaye. Ataoya ahubwo jewe nje nazimuhaye. Ati Atamwe ati urafise aho mwandikiraniye ati ni wabifise. Ati we nta kopi yaguhaye ati nari kwitora mugabo naravyibagiye. Ati wowe urafise aho mwandikiraniye ati yego ndabifise. Bagiye basanga kandi yarasinye. Uwatanze amafaranga niwe yahavuye kandi asubira kugira iki ko yari. Mwabahungu mwe ntakwisa mu bibazo mu mutego muri ubwo buryo. Umukobwa uragiye kumuramutsa ejo niyavuga ati twararyamanye uzobihariye. Wose ne yafasha amafoto muri kumwe muri mwenyene uzobihariye. Ko aje abagacere ni salle d'opération. Ijambo rikorera babaga ko Haleluya. Ko mwahoze mwatanguye musakuza. Ko mutari ko murasakuza. Haleluya. Haleluya. Kugana wishe mu kibazo wa mugabo we. Kuramo kode cyangwa uyibwira umugore wawe. Cyo umugore wanje ni empreinte. Gize gucya yisha yugo nawe nyine nashize mu empreinte yugo yibuca yuguruka. Ntaco nkeneye kumuhisha. Cyose arabizi. Mfitanye programa n'umukobwa cyangwa n'umugore ndamubwira nti ndaza kubonana na naka. Tubonanira na. Gusa twaravuganye. Ntaza kumbaza ibyo twavuganye. Yicaje n'ikindi kibazo kindi. Umunsi umwe haza umukirisi arambaza ati ntiyari wiwanje mwarambwira ngo ndakubaza ngo uyu muntu ngo akwaturiye ngo ucibwira umugore wawe. Ni kubera ngo yawe ngo nyishune kana ntavi ndamubwiye. Nibwo ushaka ko ndamubwira no imubwiye. Ngo urazi gituma ndakubwiye. Ngo aho sengera unagiye ndatura. Ngo pastor ndavyatse ngo cebira madamu wiwe. Ngo turi mu nama madamu wacu arabintuka. Unarababaye. No kama miyo ni mwavyumva nyene ni secret professionnel. Ndashaka kuza ko kumbwira ko yarenze ibigo cyambwira umugore wanje ngo yarenze ibigo. Hamwe byo mucoka na bakabibwira uwundi uwo muntu sizo basambuye ubuzima bwiwe. Yes, Bibiri ivuga ngo tubiza kuba imva zugaye. Imva burya zitekemo ibintu byinshi cyane gose. Muga twese turaharengana no hari imva hajya bazuguruye. Nta numwe yo barengana hajya. Mugabo zira twere turaba barufo babibi. Niyo terme. Turabika. None mwavuganye iki ivyo twaravuye ko nazopfa ndakubwica umukristo yambwiye. Kiretse ampaye uburenganzira bwo kubikubwira. Ataruko nibangagiwe n'Imana. Ntiyaje kubimbwira kubera ko ndikintu twisaranye twabona nk'userukira Imana. Si muri ko muranyuva. Hani gihe mbwira umuntu ibi bintu umunsi umwe ndabivuze mbwa ntavuze izina harico kugira kuko ibi bintu biriko biragira n'abantu benshi. Ndashaka kubita mbwa ntavuze izina kambira toya ntuzobivuga ntavyo mvuga. Mbwa n'ibindi yibe nkako ndayivuze. Hari abantu biriko birafasha nga umuntu mu mutora. Yes. Haleluya. Mukagenda mukavuga ivy'iwanyu mubibwira abagenzi mwaba mama n'abakobwa muri ngaha ejo mwamara kuvana ikintu cyambere ahera no gushira hanze ivyo mwavuganye ivy'amabanga vyose bamubwiye. Hari abantu uyu munsi bagwaye imitima dare kubera iginde kuko ababahemukiye bari barababwiye amabanga yabo atawundi muntu abizi. Niyo uvuga nuzuru isigariza ko mutavuga amen. Ndiko ndabaha amabanga yo kuramba tari uko muzopfa hatageze. Reka ntangize kuri iki cyanyuma kize kangahe gatana wembwa jese ngundi garo kidashitse reka cangira n'ikindwi. Okay
kugira ngo turonke seti. Okay, icya gatandatu spiritual arrogance, ubwibone bwo mu buryo bw'imwemu. Umuntu agasa yumva ari igitangaza kubera ubuntu Imana yamugiriye, asa yumva ari igitangaza, ntakeneye kumviriza umuntu n'umwe, ntakeneye ko abantu bamuhanura, uravyumva ari kwije. Igihe cyose ugeze ahantu wumva ko wikwije, uri kuragwa mu mutego wuko ugiye gutosekaza ubuherezi bw'iwawe. Spiritual arrogance, suko vyagukundiye bivuga ngo impanya magusuziga abantu ntiwabishoboye kubera ko wari umuhizi, ariko hari ubuntu Imana yakugiriye. Gwanya ubwibone, tunda guca bugufi. Haleluya. Muriko muranyumva? Mugwanye ikintu cyose cyitwa ubwibone. Imana ntanamurigeze mbona muri Bibiliya bivuga ngo ngwanya abasambanyi, mbwa bivuga ngo ngwanya bibone. Umuntu wese ahagurutse muri orgue spirituel, uwo muntu aba declare intambara k'Imana bagiye guhangana. Siko muriko muranyumva? Naco bitwaye guca bugufi, naco bitwaye kuguma na ruto, naco bitwaye kuguma uciye bugufi, ariko utangura kwibona mwene maja mutanga gusuzuguza wakwizeye. Icanyuma rero cindwi kandi ikomeye cyane, kutagira aho utanga raporo, kutagira umuntu uravyumva akujejwe. Ikintu kiza kwereka ko umuntu vyukuri agiye gutangura gupagana mu jana ubuherezi, atamubwira ikintu bita independent spirit. No matamwe ngurumva ngumpemera yambwiye gusa nakora gusa nje ariko ko ndabikubwira. Abantu batagwa mu mutego w'ibijanye n'ubuherezi bwawe, n'abantu bazi neza ko hari ubazwe ivy'iwabo, babwiza kugira ahantu urumva batwarirwa, babwiza kugira ahantu batanga raporo, ahantu babwiza kugira iki gutanga raporo. Nje ndumva neza n'umuntu yovuga avuga ati ngibi ivyo nakoze, ngibi ivyo ndiko ndakora, suzuma birabe ivyo nakoze neza, mbwira ingene no bikora do muri ubwo buryo. Ariko umuntu ashaka kuba umuntu yigenga, umuntu umva abana bashaka kutuzana ku bukoroni, none hakana kose ni makumuna aje kumubwira uri kuranka kuba umuntu ari atanga raporo, umuntu agira icabazwa ngo mbwa umenye ko tose kazi bijyanye n'ubuherezi bw'iwawe. Ndangije kuri kano kantu bakunze kuvuga, bavuga ngo un soldat isolé est à moitié mort. Urazi n'intambwe kirahiga, ibikoko biri hamwe ntishobora kubiturukira kuko ubumwe bwavyo ni nkomezi. Mugabo irazi kagira igakanga akaza kuva mu bindi, kakagenda kwa konyene ako kagaragaje intege nke nikicikurikira. Kenshi gituma abakristo benshi umunsi binyagisha ni kubera ko bari kwa bonyene. Gusanga umuntu mukimenya programme ziwiwe, hewe bite ngo muno mise ngo hari ivyo ndimo ibi ntizishaka kubimenya. Hewe kutakiboneka ku ishengero mu masengesho ko utakubonye ngo rega ngo umuntu ari umuntu ariko sha hari umuntu habaje gucya ngo none ngo umuntu ngo umuntu ngo yasenga ngo asengera mu ishengero gusa ngo muhera ashaka gusengerayo. Urumva iyo nyisho yamaze kukwereka yuko uwo muntu byamaze kuba nabi. Umuntu atangura kubikata, muvuze ikintu mukoro gatanga kunyerera, uyo muntu yagiye un esprit indépendant. Ubundi ubwami turimo, no one is independent, nta numwe yikukiye, twese turafise uravyumva uwo dukomoka ko n'abadushira munsi. Ndangize kuri no murongo kandi vuga ngo arahejeje, mwamvuze byinshi. Genda Abaheburayo igice ni cha 13 ku murongo wa 17. Abaheburayo 13:17. Mwumvire ababaganza ngo ngwiki, mwumvire ababaganza. Yumunene bati turafise abatuganza, yaba mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'imhemu. Haleluya. Chef de quartier ngaha muri quartier stade avuze ati shirako ntimusenga, murasenga ntimusenga kuko nubaganza politiquement nubaganza no mu buryo bw'imhemu nuko nyene. Mucyonse avuga ngo obey your spiritual leaders, mwumvire ababaganza mu vy'imhemu. Bashavuga mucyonse ngo and do what they say, kora ico bababwiye gukora. You are not independent.
uri kurakora iby'iwawe, uri kuragira wowe nyene ubwawe, you are not accountable. Wowe nyene ubwawe uri kuratosekaza ubuherezi bw'iwawe. Do what they say. mubagamburukire Yes. kuko aribo bama bagavye bazigama imitima yanyu. Mwavyumvise, nibo bama bagavye bagira iki? Bazigama iki? Imitima yanyu. Bavuga ngo their work is to watch over your souls. Hari ivyo mwe mutamenya, mugabo turinze imishaha yanyu, turinze ubugingo bwanyu. Hari abantu bakubita amahaye cardiaque ku rugezo utoja kwibaza, mugabo sitavuga ati ujya muntu hari umutamana ari musi. Siko mureko muranyumva. Ujya muntu arafutswe nk'abazobibazwa. Wavyumvise nk'abazobibazwa. Mucoza avuga ngo and they are accountable to God. Twe tuzotanga raporo ku Mana, mugabo namutanga raporo kuri twebwe. Mwanyumvise? Sije ndiko nabivuga. Ndabikoze nabi, Imana irazi kungene ingenza, ingene imana. Mugabo wewe tuza gukora ihowaci wawe, kunyumvira, kungamburukira, gukoresha ndiko ndagutoza kuko nije muhora ngavi ndinda umushaha wawe. Amen. Mugenze mutyo kugira ngo babikore banezerewe batitse umutima, kuko bimeze bityo ataco vyo marira mwebwe. Babikoze muduteye kubabara, biva ngo ntaco vyo bamarira. Mucongereza bakoresha ijambo nakunze cyane gose ngo that would certainly not be for your benefit. Riva mu majambo muzobura inyungu mutabikoze neza. Mubikoze nabi tukitsa umutima tukababara mukatubabaza, nta benefit muzokugira muronka. You will never get benefit. Yituzoko yo hari ahantu wo kwiziga utazokwigira wizigirwa. Yamabwiye ikintu kimwe Yesu yavuze mu bwami bw'Imana bumeze, naravuze ngo ndahejeje kandi ndahejeje. Yesu ngo bwami bw'Imana bumeze nk'umuntu agomba kuja amahanga, afata itaranto aziha abantu. Agarutse umwe wese yaramusavira raporo. Ati nimunzanire mumbwire ingene mwazikoresheje. Umwe ati wampaye sitanu nazidandarishije naramusinze sitanu. Yamubwiye gute? Muntu wanje mwiza, good and faithful servant. Wagize neza, well done. Ni winjire mu munezero wasa. Wakabita wampaye zibiri nungutse zibiri. Wundi araza ati brother, man, bro, mutama, jewe narakoze amatohoza. Wagwane ivyo ravye bihi. Ivuga ngo wagwane. Uravyumva? Narakoze amatohoza. Nasanze uri umuntu ushaka icubahiro, uri umuntu ugomba gukontorora abantu, uri umubingwa, uri umubire. Tavuga ati sha uyu muntu no kwihenda nkagenda ngo ndiko ndacuruza itanu yampaye, sinzi bizovamo. Ati rero je ico nakoze narayibitse. Je sinakoze ibyo wambwiye, je nakoze ibyo numva umutima wanje ndongora. Nkabona abana b'Imana bo muri kino gihe, ngo nakoze ibyo umutima wanje ndongora. Narayibitse kandi nta kintu kimwe yigeze iba. Shekira ivyawe mutama, habura urwango. Yamubwiye gute? Wa muntu we mubi. Kubera ko yabaye umuntu atari accountable. Umuntu yumva nyine ko ushaka kwikukira. Yesu ko umuntu kafise umvira babaganza. Is the way to be promoted. Niyo nzira yo gushigwa hejuru. Nta muntu umwe isi muhemu yicubahiro yubaha adatunze kubaha Imana amushize imbere. Murazi cyatumye Imana igira neza Dawidi, nuko Dawidi nubwo Sawuli yarabizi kamwanga, yamye igihe cyose amukunda, amukorera, amutumye ko kandi abizi neza kaza kumutera icumu. Dawidi ntiharetse kuza. Sinivyo gusa, Dawidi kwasi bivuga ngo intama yaba yagiye kuragira, n'igihe yaje kuragaburira se yamuhaye ibikorwa bibiri, umwanya umwe kuragira intama no kuja kugaburira bakuru biyo bari mu rugamba, bari mu gisigare cya Sawuli. Mugabo ngo acarondera umuntu w'umwizigigwa amusigaranira za ntama. To yaravuze ati nubwo data amaye ibikorwa bibiri nta na kimwe kiteza gupfa.
yabaye umuntu ari accountable. Ivyo byose Imana ikirabibona. Imana avuga ati uyu niwe nkwiye gushira hejuru. Ivyo dukora mu mitima yacu, uburyo umva hari umuntu avuga ati nta kundi. Hari abantu bakumvira kubera ko babona ko bagigukeneye, mu mwanya babona batagigukeneye barashaka kushare bipermeta kukubwira ivyo akeneye kukubwira vyose, ivyo batashoboye kukubwira kubera intege nke bari bafise. Uwo mwanya rero mba kubakomeye bashaka kubwira ivyo batashoboye kukubwira vyose. Iyo ni imbuto ababivye. Mwanyumvise? Ndabahaye ibintu bingahe? Indwi. Muvyandike neza muze mubisubiremo. Bizobazigama, bizobarinda kandi bashikane kure.